Bakunzi b'Iratiro magazine turabaha ikaze mu kiganiro cy'uno munsi ishusho tuzagerageza kugaruka ku mashusho yaranze ndwi igituma tugaruka kuri amashusho n'amashusho yagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye tuzagaruka ku mashusho yaranze indwi ayo mashusho igituma tuzakugaruka ko nuko ayo mashusho aza kuba afise byinshi atuyagiye kaze rero uturemeye natwe mu kiganiro ishusho reka tumwe tubaramutse ndetse tubahe n'ikaze mu kiganiro ishusho mu kiganiro ishusho cy'uno munsi reka duhere ku isanamu yagaragaye ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere. Ni ishusho twakuye kuri Facebook ku rubuga rwa Burundi bwiza. Ni ishusho yerekana ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi ndetse ikatwereka n'umusore byagaragara neza yuko ico kira yagatanganyika cari gihejeje kumuhereza akaboga. Ishusho ya kabiri tugaruka kuno munsi ni ishusho ya Yusufu Ndayishimiye beshi bazi ku izina rya Yusufu Nyange. Yagaragaye kuri Facebook itariki ya mbere ruhuhuma. Yagaragaye ku rubuga rwa Facebook rw'uwo mugwi agiye gukinamo ari wo Istanbul Basaksehir. Igituma ko twaza kuri iyo foto nyene niko uwo mukinyi Yusufu Nyange abaye no mukinyi wa mbere aguzwa amafaranga menshi cyane agera ku miliyoni 2 z'amaero kandi atakiringo cy'umwaka yaramaze avuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kuri no shusho nyene reka tugaruke ku ishusho y'ini misore itatu yavuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi igana uwo mugwi Yusufu Nyange yaramaze imisi ariko akinamo. Nayo iyo misore ni Eric Ndayizeye, Jospin Shimirimana ndetse na Irakoze Piclaire. Ishusho ya gatatu tugarutse kuno munsi ni ishusho yagaragaje y'urupapuro rw'abakobwa batatu bari mu higanwa rya Miss Ngoma igaragaza batanga imihoho. Ariko reka tugaruke kuri iyo foto ngira ngo urika dufasha ku masanamu araza kugerageza iyo foto ayitugarukanire ko ducije muri tunwe gatonya tugarukanire kuri iyo foto kono igaragaza kuri urwo rupapuro n'amashusho aza kudutwenza gatonya mugabo atubera icigwa kumva ko twaserukiye n'abantu basinya nkuko oya. Igira kane tugarutse ko mu kiganiro cacu ni foto igaragara iriko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'umufasoni arongoye Opedad Burundi ndetse n'urongoye SS Entreprise ariwe Sultan Suleiman. Iyo foto yagaragaye itariki 4 ruhuhuma umwaka turimo. Ni foto isigura byinshi, ni foto ndetse y'umwizero igaragaza iyugururwa rya Miss Burundi nyuma y'imyaka 3 yari iheze iryo higanwa ritabaho. Iyo shusho yagaragaye ku kibanza Royal Palace twayikuye ku rubuga rwa Facebook rwa Akezanet. Iyi ni ishusho tubagaruke no munsi mu kiganiro cyacu ishusho. Ni ishusho yo munonotsi w'u Burundi Francine niyo saba. Ni ishusho yagaragaye ku rubuga rwa Facebook rwa Akezanet. Ni ishusho igaragara yuko yafatiwe muri batayo Pala aho yabaye wa mbere mu higanwa ryari ryateguwe n'ishyirahamwe ry'abanonotsi mu Burundi ku metero 10,000 abenshi bakunze kwitwa cross country. Francine akamenyesha ko agiye kubananya yitegura amahiganwa agiye gutunganya. Iyindi shusho duhisemo kubagaruka no munsi ni ishusho yagaragaye ku rubuga rwa Facebook rwa Burundi bwiza. Ni ishusho irata ubwiza bw'igihugu ndetse ikerekana no bwiza bw'ikiyaga Tanganyika. Iyindi shusho duhisemo kubazana no munsi ni ishusho yagaragaye ku rubuga rwa Facebook rwa Humuriza TV Chaîne 2. Ni ishusho y'umuhinga wo mu Burundi yakoze moto. Wanavuga ko ari moto y'igitangaza. Uwo muhungu yitwa umwe n'u Burundi Zakari ariko benshi bakaba bamuzi ku izina rya Muswi aha mu gisagara cya Bujumbura. We aravuga yuko iyo moto ibice birenga 60% byose byakorewe mu Burundi, we yahisemo kuvyitwa ngo made in Burundi. Akavuga yuko naho yoba yarakoze ibyo byose hari ibintu byinshi bikibagoye ko nk'amamoteri amasirende ibyo byose nka mu Burundi atawuhinga bo gukora ibyo byuma turageraho umugabo akavuga yuko bamufashije ishobora gushika kure cyane. Akavuga yuko ndetse iyo moto yakoze si moto isanzwe, si moto yo kunguruza abantu n'ibintu ahubwo ni moto yo kwifashisha mu butabazi, na cyane ko yavuze ko iyo moto yo bari moto yo kwikogwa ko na benshi mu gihe bibaye ngombwa ko batabara cyangwa aho gukura abantu mu nzira. Ishobora kurekura ibyuka bikoroza amosozi cyangwa ishobora kugenda irata ibintu mu ibarabara iyo yabishatse, ndetse iyo moto akavuga ko ari moto y'ubuhi, ndetse iyo moto we akavuga ko ari moto y'igitangaza. Ishusho ya gatanu ari na shusho ya nyuma reka tugaruke ku bateka k'abana. Ni foto igaragara umwana w'umuhungu yaturiwe na mushiki we ngo yivyo tuboga. Iyo foto yagaragaye itariki 6 ruhuhuma uwo mwaka turimo ikagaragara ku rubuga rwa Facebook rwa Jimbere magazine.
Iyi foto tukaba twayigarutse ko kubw'ihohoterwa ry'abana muri kino gihe ryabaye ndansi, dutumira abarundi n'abarundikazi gukomeza ubucuti n'umubano mwiza mu gushigikira agateka k'abana. Mwakoze cyane guteramana natwe mu iganiro ishusho cuno munsi. Ntimwagire kutuyagira muri commentaire n'ahanyu kutuyagira gutanga intererano zanyu, hama ntimwibwira subscribe kuri channel yacu kugira ngo ikindi kiganiro cejo ntimuze mutangu. Twibukanye yuko ikiganiro ishusho kizokwama gica kuri channel ya YouTube yacu ni cyose kuwa mbere itariki isaha 4. Murakoze cyane.